Mama Bebe. Mama Bebe. Wala niwe ntuko kuri Mama Bebe. Yaje Mama Bebe kaba. Yarabyibagiwe. Uga rero ukuntu se Nora Nora fata hariya hame ikindi nacyo no gutekerera nk'umukobwa w'umustar no warongorwa nuze wite ariko uze ubahe urugo rwawe ubahe n'umugabo wawe bakunda kuvuga kenshi ngo abasitari ngo nitwubaka abasitari tumeze ukuntu ndifuza yuko uba urugero rwiza ku bandi bakobwa ukerekana yuko kuba umusitari gukora ibintu nk'ibi bidatuma gukora ibintu nk'ibi ntibituma uta indero ahubwo bitume uba icyitegererezo mu bandi muri batoyi bawe. Thank you. Yeah. Ndanezerewe kandi kubona cha gisaza barengeranye basha. Diaspora ndabibona ngaha umunsi wa mbere ndamubona kuri aeroport nibaza barahageze ubwa mbere aho nyura y'ubwa mbere muri umutanga kuri aeroport bamwe bibaza ko twaje kuyibura siko bimeze je nsiye mpura n'abantu bagaca bambwira ngo ngura ikiyeri ngo namandara ibintu byawe ngura musteri ngo namandara ibintu byawe masigura ati sha n'iki bwo mu Burundi nka access d'office nugo biraba wewe ikiza nuko mbona ko message natanze yageze kuri bashikiriye abarundi ariko nta mafaranga mba ningije kugira ivyo bisigurira abantu byoroshe gusa kubera ibintu cyo tubikunda turabandanya rero nawe ntuzocika intege ngo nagiye muri filime nshaka ibi none ndabuze ntuza muri filime ushaka amafaranga moshezanye ntuzosubira kubikora uzoca ubiheba. Hari abanyandikiye bambwira ngo diaspora yaguhaye amahera menshi. Diaspora ku bantu bo batazi ubuzima bwiwe baze bagende baraba ibiganiro nakoze. Diaspora afite ubuzima busanzwe n'ubw'abantu bose. None ko mudisi tari kabiri wewe urukundo kwacu barakubira none ko cyumva wewe ugafitaje umbwiye kiriza wewe kwenye mukamba munakuja ndio amajaji ndora. Yes, bakunzi wa Price Media muramuze neza ndashima kabisa Elma Love mwarimu ndimpundu amarembe neza nkuko mubibona hano hariho Abel Nduwayo hariho Fanny Lavine hariho baneza yuko love is love urukundo ni rwose ubumwe ni bwose nkuko mubibona. Mo turaje gushigikira Nera na Bitege wiwe. Yes, neza tuje baje gushigikira Ornella kuri lancement ya filme yiwe nkuko mubibona yuko barindiranye urukundo ni rwose byinshi bayibona ni Abel Nduwayo ndetse ari kumwe na Noraske na Fanny Lavine ndetse na Madame Abel aho bashitse baje gushigikira kugira ngo ibintu bigende neza. So mana twe nka G5 Media nko mubizi neza yuko ataco ntazobakorera kugira ngo ibintu bigende neza.
hano bararindiriye ko abatora urije ari umuco ni sawa ntibihusika ni vicho wenyewe kashiyo muri mode basoma urusaku mu ibanga rikomeye cyane rikomeye cyane ngo basoma urusaku mu ibanga rikomeye cyane aho Ringiye. Mama bebe. Mama bebe. Wala ntiwuka kuri mama bebe. Yaje mama bebe kabaye. Yarabyibagiwe. Vuga rero ukuntu si Nora. Nora. Fata hariya, fata hariya. Hariya. Ihangane. Thank you. Yandemye. Nafise n'akazi no nyuma hose. Hey boss, tajiri. Sawa tuwaye tukitia sawa nakora Yehereye amazi. Anje kunyira nyicira kanyota. bakiniyemo ngo nimbi n'umuntu yari yambaye nabi naratahuye uburyo abantu bakoze filime mbere ukuntu baruha narabitahuye rero ngerageje gucagagura mu majambo make nk'umuyobozi wa Manira filime nk'umukobwa akiri muto canke ageze mu bigero aseruka mu buzima bwanje ariko nakimwe ubuzima bwa benshi ushobora kwibaza ati nakinira ninde muntu akwandikira filime jewe filime ya mbere n'iyi ya kabiri DJ navyiyandikiye basi mu mpamashi basi makoya basi ivyari vyoroshe buriya abantu dusangiye akazi abagenzi abantu dukinana nta kuri botubwira ariko umufana abantu babona ibikorwa vyacu baraduha resultat ikwiriye filime Amaraso Amwe twayiteguye mvuga ngo turayihetse filime ya mbere niyo ndiko ndavuga ariko abafana baransabye kuyibandanya bitewe n'ukuntu bafelicita akambwira ati Nera filime ni nziza bandanya imbere n'ihetse rero iyi filime isi n'imisi
irimo ubuzima bwa benshi. Bantu b'Imana ndabahamagarira apana byo kuvuga ngo mbonera ngo ni bimwe byo gutwika, oya, harimo ubuzima bwanje, harimo ubuzima bwawe, hari ubuzima bw'ibanga twebwe ducamwo. Umuntu uwo ari we wese ari ngaha, uwo wicaranye adashobora kumenya. Hari ukuntu ubuzima bugukubita cyangwa bukuryohera niyo werana ku gitanda, yaba umugabo wawe cyangwa yaba uwo muvukana cyangwa uwo wese adashobora kumenya. N'abubakanye bamwe na bamwe barabibwirana ariko si bose. Byose biri mu isi n'isi. Ikintu rero norangirizaho, nababwiye ko Manera filime ihagaze kuri jewe. Abantu bose bari ngaha, hari abanyandikiye bambwira ngo diaspora yaguhaye amahera menshi. Diaspora ku bantu rero batazi ubuzima bwiwe, baze bagende baraba ibiganiro nakoze. Diaspora afite ubuzima busanzwe nk'ubw'abantu bose. Ikintu rero nyamukuru ngomba gusaba abantu muri ngaha, abantu mwateye intambwe, ikintu ngira ndabasaba, nk'umwana muto cyangwa nk'umukobwa akuze, biterwa n'ikibanza wowe ushiramwo. Nabatumiye kugira ngo buri muntu wese ari muri kino kibanza munshigikire. Hari igihe abantu twihenda tukabona umengo ukavuga ati none uyu muntu yobura amafaranga, ariko uyu muntu wamwegera ukabona ko ari Imana ko Imana igenda iramufukafuka, sibyo? Hari igihe tonaje yagera bikangora ukuntu ushobora kwegera umukinnyi ndamubwire ngo dore kuri kino cy'umucizi, biragoye. Niyo muri ngaha rero dukuyemwo uyu mwana n'igisabo si itegeko, urukundo mwanyeretse rurarenze. Ndabizi abafata amabisi muri benshi, kandi nuba hagufi uyu mutima yagize kuza gushigikira Nera ubu ngaragarize. Narateguye amaflash, ayo maflashi narateguye kugira ngo buri muntu wese ashigikire. Ushobora gutegura flash ariko ukavuga ati Nera ndafise 1000, ndafise 500, ayo mafaranga 500 ushobora kuyampa, ego turi muri tournage tukagura umunyu tukajya ziri mu munyu. Ushobora kumpa, ushobora kwiyumvira ati Nera no muterera iki muri wa mutima w'urukundo, muri kwa gushigikirana. Ikintu gitumye mpagarara hakuru no mwanya no kubasaba mushigikire mu gikorwa canje. Numva umengo nta byishimo bavuga kumbure yose programme ntibanyemerera ko isubira guhabwa ijambo, turaganira. Murakoze. Merci beaucoup. Amashi avuze ijambo ry'abagabo, avuze ijambo ry'abagabo n'ahari umukobwa atari umugore. Burya rero ijambo rimuguritse. Amena. Niba umutekereza rero tugize ijambo rya mama lao, kandi mama lao. Asante. Amahimba n'abantu namwe.
ubwa mbere mbaje gushima Imana kubona itugejeje isa turi bazima, ariko kandi ikaba iriko irashoboza abakobwa b'abarundikazi gukora nk'uko Nera ariko arakora. Nera ni ukuri felicitation, ntubizi yuko ndagukurikirana cyane, ariko antwe ndi mu bafana bawe. Abasitari baratinya kubwirana ko bafanana, ariko jewe ndi umufana wawe vrema. Nararyohewe cyane ukuntu uri kuridandaza, nararyohewe vrema ukuntu uri kuhajeze, Imana ikujya imbere. Ntibyari byoroshe, twebwe tugitangura ntibyari byoroshe, nibyo twabonye tuvugana na Abeli hajya inyuma, ariko uyu munsi kubona n'ukuri wowe twako tuvuga ati Nera wewe ntagitangura mugabo urana yarose n'abantu bama TV online baza kumushigikira, azoronka ivyo yibuka. Nibutse lancement ya kabiri nakoze ya filme Urugendo ya kabiri, nayikoreye ahantu hameze nk'uko naciye niyibuka nyene. Rero ndagusabira Imana igumugisha kandi no kuducika intege. Abakobwa benshi baraza muri ibi bintu, ikintu kitwica tuca ducika intege, tuza twumva ko umenga biroroshe, tukazana bwa bufinyi bwo kumva dukeneye abantu biguma vyoroshe nyene biryoshe, ariko ibirura bizokubako, ibikomeye bizokubako, ariko noneho urakomeye. Narabibonye yuko nyene uri forte kandi courage na diaspora. Diaspora Imana igumugisha, umukobwa wacu ukuntu uriko uramuba hafi n'ukuri n'igitangaza cyane. Ego nanje ndongoye twapfa nk'uko bamwe babizi, sinoreka kumushigikira Nera nka mutoyi wanje, ariko ubu urabizi ndi munsi y'amategeko, ishera arashobora kuza kuvuga icyo twoba. Ariko hagati y'ibyo jewe nka CEO wa Twafa, ariko hagati y'ibyo je nka CEO wa Twafa turemeye kuzopubliya link yawe ahantu hose ku ma platform yacu yose, niya Sokyo Film uzodohe link. Hame ikindi naco no gutekerera nk'umukobwa w'umustar ni warongorwa, ntuze wite ariko uze ubahe urugo rwawe, ubahe n'umugabo wawe. Bakunda kuvuga kenshi ngo abasitari ngo nitwubaka, abasitari tumeze ukuntu. Ndifuza yuko uba urugero rwiza ku bandi bakobwa, ukerekana yuko kuba umustar, gukora ibintu nk'ibi bidatuma gukora ibintu nk'ibi ntibituma uta indero, ahubwo bitume uba icitegererezo mu bandi muri batoyi bawe. Thank you. Yeah. Turashyigikiye cyane Nera by'uko batwaje, kandi CEO wabivuze agenda n'iki n'iki twishire ahashoboka kugira ngo imbere abakozi bacu bashobora gukora kiri, ariko sinzi gusa ibyo n'ibindi baronka bimba n'ibindi bikorwa byinshi muratwo duhura kuronka n'umwana murabizi ibyo tuvuga mu mwana rero twese byaragize, ariko n'ibindi gito umwe wese urabona n'inzu nini afite umuriro kujyana kashi. Ukiri ngaha nyene hari ndagushimiye. Hari ikintu yavuze ngo ninajya mu rugo rwanje nze nitwa Hereza umurundikazi. Iyo novuga aje muri entertainment cyangwa muri sinema ndundi, je ndagushimiye cyane kandi nanjye ndi umufana wawe. Thank you.
haba ikindi kintu nacyo novuga abarundi dukundane ndabivuze hafi y'amateleviziyo arenga 5 kandi hari umuntu nasabye ko ashira muri community arabyanka kandi twari twateguranye ibikorwa ariko ntawe bivuga twige gukundana kubera ko jewe nteye imbere wa n'Imana hariho abantu bari hasi nanje nzoduza ubufari ni bose twapfa hariho abantu bafungura kubera twapfa sibyo cyane hariho abantu bari nk'inzu kubera uyu mugore no kuba w'agaciro yitahuye icyayi rero nimwashigikira hariho nanje abo tuzodugana nabo bazodugana abandi kandi ndagushimiye cyane nanje ndi umufana wawe kandi ikintu nogusaba uzureke gupartaja ushire muri communauté filme yanje none ni partage nayo ni partage urakoze cyane ego abaye famille ntacyo anti kutumiza ni kwa sababu cinematographique yarafashije kumenyekanisha uburundi niyo yatangiye kuzana mama we muri sikalo ngaha mu Burundi ndagize barontu kumengo ndi mu nkono ndiyo murakoze cyane ku ijambo nari ntangiye kuvuga numva umengo ngiye mu muhimbi twebwe iwacu twakuze tugana Kagwa hariho ikintu bita intango biriko done nyirijwe ariko umengo uri mu ntango intango sinzi mweko muyizi hama rero ndanezerewe kuba ndi muri kino kibanza kandi ndabashimiye ku kuntu muvuze ibikorwa amaze gukora nkiriho kuko hari abantu benshi badakunda gushimira umuntu akiriho ndazi ko nakoze byinshi muri sinema ndundi n'abatabivuga bibari ku mutima bazobivuga narapfuye ariko igikuru nuko nabikoze hama ikintu cya mbere mu mbabare kuba nashitse ntevye hari ibindi bikorwa twari twaciyemwo kwa Rivera yatugaburiye turaga niyo mpamvu ubona navyibushe nagiye muri vire ntavyibushe ariko mvuye muri vire mvyibushe cyane ku buryo no kuduga hano hantu ntivyanyoroheye ariko rero nira ambabarire kuba nacerewe ariko igikuru nuko naje hama ndanezerewe kandi kubona cya gisaza barengeranye basha diaspora ndabiboneye ngaha umunsi wa mbere ndamubona kuri aeroport nibaza barahageze ubwa mbere aho nyurayo ubwa mbere muri umutama kuri aeroport ndavuga ati kabisa birashushe iyi filime izoba ikaze cyane none kumbe byari bimwe ariko muradutegurira musanzwe felicitation cyane kandi kuhaje muri systeme mwacishijemwe kuko harageze igihe abantu bose bavuga mwebwe burya rero kugira utegura akantu gatuma abantu bose bavuga wewe biba ari ibintu byiza kubera ko uriko urategura inzira ya sinema kandi nizere ko na filime izoba nziza nibaza ko igikuru ari uko tuzoyikurikirana kuri YouTube kubera ngaho twashoboye kubibona uko twabishaka ariko jewe ikintu ndakwemereye nuko nzo gushigikira zo mpuma link nzo gufasha mu kwezi kumwe kuko nimba ari imyaka nyuma y'ukwezi usanga navyibagiye ariko mu mushuhira nzovyibuka ndagushira community ndabashire kuri page yanje ranga cyane ndabashire ku mastati ahantu hose hama nini bagira uzonyibutse uzogira ikibazo nzogufasha kugira ngo filime ishobore kugira kure dufashanye hama ikindi burya nkuko wabivuze tugikora ibi bintu vya sinema abantu bibaza yuko ari umuyondi ari umunyenga bamwe nkababwira ati ntivyoroshe nyabona ibi bintu biragoye ndibuka nigeze gufata
umunsi umwe ngiye indege inja hanze ngiye gukora sinema inca Nairobi ndabandanya inca muri gihugu cyo mwizinga cyo muri Tanzania Zanzibar mbandanya Dar es Salaam none ngenda jenga hanasize nkozi ibirori ku banyamakuru ko ngiye gukora ikintu cy'itangaza ariko mu nyumvire ngene usanga yugoye muri ibihugu by'abagabo agaciro ngenda muri Tanzania twavuga yuko baza kunyakira nk'umustar uko ngaha hanasize mpuza amateka ngeze Dar es Salaam bamwongeye ndururuka ati ngenda saba Imana ehana Mungu wangu nifundishe kusema Kiswahili cha mzuri mbele ya watangazaji. Ndio kabisa mundele nagenda sio ni Kiswahili cha bye. Kiswahili cha Tanzania wanagisemaje? Kweli kabisa. Naona mundele anajifundisha Kiswahili aenda na sema mundele paka watu mundele waanza kusema huyu jamaa vipi ni msazi au vipi? Kumbe mimi niko najifundisha kusema Kiswahili chenye nitasema mbele ya watangazaji kule Dar es Salaam. Mwaka rero mururuke bagalira ministeri wa Burundi ikire ngeze hanze nawe rapapuro kanditse ko ndawe ya Bey gafite umukobwa kanditse ko ndawe ya Bey ndakabenye kanagira ati ego kweli je ni aya muhabeni wawe vraiment achamli ukaribu sasa ngo tagisiko pale ngo karibu twende nyumbani uko ndani niwe niteze ikada ngiye ahantu waraho nashikiye namaze iminsi 3 ntasohoka n'umuntu nari nagiye kwita bataraza no kundaba yanzuzugwe ndavuga ati mana ibintu nibi abantu bari ngaha bazi ngo nagiye gukora amasinema ngo ndarenze kumbe nugaraniye ahantu mu nzu sindanatembera n'umujyi wa Dar es Salaam urumva icyo nakoze uwo muntu aje acanyaka amafaranga nari mfise ngo yazane kugira tuzokora ibikorwa kujya ku mwana namuhaye hose sigandize rero ufra no kugenda ahantu tuze ngo turagiye ahantu nabona ntawe mu rubisi twagenda duhagaze tugende fashe kuva ndaye mu Burundi na bisi na Jesse nawe bakora bisi vraiment ariko i Dar es Salaam aragenda nyine bisi nagenda nafashe hari hejuru ugasanga batangana hari umugore afise hari inyuma pima nyiro y'amajana ukabona kuri hejuru ngo nawe Kuvuga ngo ubustari rero kumbe mvuga ni danger. Ndabona icyo bita rero ubustari ngene bumeze amafaranga yose arahera ariko hariho aga sentari dore na nazigarijana umufuko ati ntawe umenya. Sanja ukavunja. Bane ukavunja ndavuga ati nabonye naciye hajya ndavuga ati kandi ndisimbira ahantu mfata akantu. Ayo rero nazi ko ndayafise. Ndaba muri ubwo buzima mpaka hamese Imana none Misi 12 ko indege narisha ya Rebuto izo yarajyari mbi muri iki gihugu. Ariko abantu barinda babaze ati umujama yagiye utwika ibiko ugasanga bawugirisha ari kumbe nawe uri kuragurwa hari. Rero nuko bivuze sinema ni ikintu kitoroshe. Twaratanguye turakora lancement turakora mu Carama murabizi bikatugora ukazana projecteur ugasanga yase kwa kugeza ari byo nayo nabonye wahuye navyo ndizera yuko iyo umaze kuja muri ibi bintu uramenya challenge duhura nazo bamwe bibaza ko twaje kuyibura siko bimeze je nsiye mpura n'abantu bagaca bambwira ngo ngurikiyeri ngo namandara ibintu byabo ngira musteri ngo namandara ibintu byabo nkasigura ati sha nitibwe mu Burundi nka access d'office n'ugurira wewe ikiza nuko mbona ko message natanze yageze kuri bashikiriye abarundi ariko nta mafaranga mbaningije kugira ivyo bisigurira abantu byoroshe gusa kubera ibintu cyo tubikunda turabandanya rero nawe ntuzocika intege ngo nagiye muri filime nshaka ibinone ndabuze neza muri filime ushaka amafaranga moshezanye ntuzosubira kubikora uzoca ubiheba gusa abakobwa rero musumugisha kuturusha kuko barabonye ko hari n'abashavuye ngo berekanye umutama hajya hari nk'abagabo nk'ijana barindiriye kuza gukoresha baba diaspora niyo marakomye yuko mutama kwani gutwika ndaza abagabo ba diaspora bari mukuza none sawa abantu baterera muze baronka mugoje jeje zige nanda ko akasponsor nandikiye umuntu abonye ndikigabo ntansubiza sibe urazi ko amangwa ngera n'abakobwa beza bajya data renda mutumye afa kwandika gusa ngurumva ngo je ngeje marketing muri GFS production nitwande agajaja je nitwa naka
none mwari munkeneye yego ndashaka muze mu mwanya ndikuyo ngubinyene agaca agenda mugo jewe nanditse message nta nishyura urumva yataye ariko rero biduca intege cyane dukora ko tuba dukora ibintu dukunda nubwo batadushigikira nta kibazo ariko tuzobandanya rero jewe ndiyemeje guterera ariko nzogutera mu buryo bubiri nzoguterera mu buryo bubiri ndashobora guterera amafaranga 100 ariko kandi niwaja muri tournage kagira nk'ikibazo abikoresheje muri fisi urashaka kuza ukavuga ati umunsi umwe canke 2 canke 3 mfasha kamera amatara mikro nje gukora ivyo ndabifise ndashobora kubiguterera mukagenda mugakora narijya uri kumwe na Aimable kandi nzi ashoboye ari umuntu muzima ntaco bitwaye rero kubw'ivyo reka ngeza aha ndabikije amajambo ariko ndaguteye intege ubandanye kandi nta kabuza uzoshika gusa muzoshika intege ngo byagenze uko ngo abakwanka bazozana je barase kandi banyanga bandiza kuba umwana mwiza nta kintu kimwe uzokora ngo abantu bakwanka ubaye umwana mubi barakwanka ubaye umwana mwiza bakakwanka jewe mba umwana mwiza baca banitangure ni kibono ni kirofa kubera ko umwana mwiza gacuri kirofa urumva rero ni danje kwino sinabishobora n'Imana ubwayo ntiyakunzwe na bose nawe